Iyi ni radiyo ijwi y'Amerika. iradiyo ijwi ry'Amerika isamanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3. mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radiyo yacu no ku kibanza cacu c'amakuru www.radio yacu voa.com. mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radiyo yacu no ku kibanza cacu c'amakuru www.radio yacu voa.com. ni Frederic Nkije agiye kubashikiriza amakuru. Ubushikiranganji bujejwe ubucuruzi n'inganda burahumuriza abanyarwanda ko mu rwego rw'ubucuruzi cane cane ku bicuruzwa by'ibanze rutabangamiwe cane muri iki gihe isi yose ibangamiwe n'ikiza coronavirus. icya mbere na mbere ni ukumva ko ubucuruzi ntabwo buri bugende muri ibihe bisanzwe nk'uko bwagendaga, ariko ingamba leta yashyizeho ni ukugira ngo nibura iby'ibanze bibe bihari kandi n'abantu babibonere ku giciro cya nyacyo. Uyu ni Soraya Hakuziyaremye, umushikiranganji w'u Rwanda ajejwe ubucuruzi n'inganda. Mu mabarabara yo mu gihugu ca Espanya, igihugu ca mbere casinzikajwe cane n'ikiza coronavirus inyuma y'Ubutaliyano, uyu musi ku gatanu nta n'inyoni yaharangwa. Soumaïla Cissé, umunyapolitiki akomeye atavuga rumwe na leta ya Mali, ari mu minwe y'abamunyuruje bataramenyekana. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson yanduye umugera coronavirus. Mu gihugu ca Afrika y'Epfo, abantu babiri ba mbere bahitanywe n'ikiza coronavirus. Izi nkuru zose ntimuve ku maradiyo yanyu, ni mu kanya. Uyu mwanya w'amakuru havugwa hirya no hino ku isi. Tuyatangurire mu gihugu ca Uganda, naho abapolisi barashe abantu babiri kubera barenze ku ngingo zafashwe na leta zo kwirinda gukwiragiza coronavirus. Fidele Nyongabo niwe agiye kudushikiriza iyi nkuru. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yasabye abanyagihugu kuguma mu mazu yabo. Yamara ntiyabitegetse icese amashuri, ibibanza abantu binezerezamwo n'ibibanza abantu basengeramwo hamwe n'amasoko abantu baguriramwo ibidandazwa bivuye mu burimyi vyarugawe mu kiringo c'ukwezi. Abanyagihugu barabujijwe gukoresha uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu no kuba barenga batatu mu modoka imwe canke barenga umwe ku mapikipiki. Umuvugizi w'igipolisi co ku mugwa mukuru wa Uganda Kampala, Patrick Onyango, yatangaje ko abapolisi bari mu gikorwa co kubahiriza ikurikizwa ry'amabwirizwa ya Perezida Museveni bahagaritse abantu babiri bari kw'ipikipiki ahitwa Mukono hafi y'umugwa mukuru Kampala ku munsi wa kane. Avuga ko abantu bahanganye n'umwe mu bapolisi yaciye arasa mu kirere. Yamara abonye baje bamutumbere yarashe umwe muri bo ku kuguru, uwundi mu nda. Onyango avuga ko abo bantu babiri bari mu bitaro batangaje ko batari bazi amabwirizwa yatanzwe na Perezida Museveni aziririza abantu gukoresha uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu, hamwe n'uko atabantu barenga babiri barekuriwe kuba bari ku mapikipiki. Urakoze Fidela. Tukivuga kandi ku ngaruka zikiza coronavirus mu mabarabara yo mu gihugu ca Espanya, igihugu ca mbere casinzikajwe cane n'ikiza coronavirus inyuma y'Ubutaliyano, uyu musi ku gatanu nta n'inyoni yaharangwa. Ibindi bisobanuro Oriane Itangishaka. Uyu musi wa gatatu niwo urangije indwi zitatu z'ibihe bidasanzwe ico gihugu kimazemwo kubera ico kiza. Amabarabara y'igisagara ca Barcelona kigira kabiri mu bunini yagaragara. Ibice vya Arc de Triomphe, Gaudí, Sagrada Familia hamwe na La Rambla bizwi kuba bigenderwa cane n'ingenzi nyinshi ku mugwa mukuru w'intara ya Catalonia navyo nyene vyagaragara. Ku biyaga ingenzi zisanzwe zitembera ko uhabona abapolisi bahagenduza gusa. Igihugu ca Espanye ni igihugu ca mbere casinzikazwe cane na coronavirus inyuma y'Ubutaliyano. Kaminuza John Hopkins yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika itangaza ko ibitigiri vy'abanduye umugera wa coronavirus muri Espanye bishika ku bihumbi 56, abahitanywe n'uwo mugera nabo bakaba bashika ku bihumbi 4,100. Soumaïla Cissé, umunyapolitiki akomeye atavuga rumwe na leta muri Mali, ari mu minwe y'abamunyuruje bataramenyekana. Fidele Nyongabo niwe adufitiye iyi nkuru. Mu itangazo umugambwe wiwe Parti pour la République et la Démocratie PRD mu mpfunyapfunyo wasohoye wamenyesheje ko Soumaïla Cissé nabo bari kumwe bazimanganye ku muhingamo wo ku munsi wa gatatu
inyuma y'uko biyamamarije hafi y'igisagara ca Naifunke mu gice co hagati mu gihugu ca Mali. Umugambwe PRD wamenyesheje ko umwe mu bacungera ubuzima bwa Soumaïla Cisse yishwe, abandi babiri barakomereka igihe abantu bitwaje ibigwanisho batamenyekanye bamutega nabo bari kumwe hagati y'imihana iri mu ntara ya Tombouctou mu buraruko bw'igihugu ca Mali. Umuvugizi w'umugambwe PRD Demba Traoré yasubiyemwo amakuru yatangajwe n'abantu bane babonye ivyabaye barekuwe n'abanyuruje Cisse nabo bari kumwe. Yamenyesheje ko abamunyuruje batarasaba ingwati. Bitegekanijwe ko Mali izogirisha amatora y'abashingamateka ku munsi w'Imana wimirije. Urakoze Fidele. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson yanduye umugera coronavirus. Thomas Kamirindi niwe adufitiye iyi nkuru. Mu mashusho ya video yanyujije ku rubuga rwe rwa Twitter, Boris Johnson yatangaje ubwe bwite ko yatangiye kubona utumenyetso duto dusa n'ibya virusi ya corona guhera ejo kuwa kane. Ati nipimishije nsanga naranduye. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza yasobanuye ko yishyize mu kato, ariko yahumurije rubanda avuga ko akorera mu rugo imirimo ye uko bisanzwe nta kibazo. Boris Johnson avuze ko yanduye virusi ya corona nyuma y'igikomangoma Charles nawe wabitangaje ejo bundi kuwa gatatu. Nawe ari mu kato, ariko ibiro bye bivuga ko atarembye. Nk'uko biteganijwe, igikomangoma Charles ugomba kuzasimbura umubyeyi we Elizabeth wa kabiri ku ngoma na minisitiri w'intebe Boris Johnson nibo bari bateganijwe kuzajya i Kigali mu Rwanda guhagararira igihugu cyabo mu nama ya 26 y'umuryango w'ibihugu bihuje ururimi rw'icyongereza Commonwealth mu kwezi kwa gatandatu mu Rwanda. Urakoze Thomas. Mu gihugu ca Afrika y'Epfo abantu babiri ba mbere bahitanywe n'ikiza coronavirus. Igihugu ca Afrika y'Epfo gisinzikajwe n'ikiza coronavirus catangaje ko abantu babiri ba mbere bishwe n'ico kiza muri iki gihe, abamaze kwandura uyo mugira bashika ku gihumbi. Ivyo bibaye kandi mu gihe ico gihugu cafashe ingingo zibuza abanyagihugu kuva mu ngo zabo mu kiringo c'indwi zitatu. Umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu yavuze ko abo bantu bapfuye baba mu ntara ya Cape yo mu burengero irimwo igisagara ca Cape Town. Igihugu ca Afrika y'Epfo nico kirimwo igitigiri kinini c'abamaze gufatwa n'umugira w'ico kiza ku mugabane wa Afrika wose, aho abantu 3,200 bamaze gutorwamwo umugira w'ikiza coronavirus. Mu gisagara ca Johannesburg ejo ku munsi wa kane mw'ijoro, abapolisi barakoresheje ivyuma birungika amajwi kure bahimiriza abantu kuva mu mabarabara, harimo abantu batagira aho bakika umusaya basanzwe baba kw'ibarabara. Perezida Cyril Ramaphosa yarashikirije ijambo abasirikare n'abapolisi imbere y'uko ingingo ziteka abanyagihugu kuguma mu mazu yabo zishirwa mu ngiro, abasaba kudafata bunyamaswa abantu muri iki gihe basanzwe batekewe n'ubwoba. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22, naho mu Rwanda ni kuri FM 104.3. Kuri Facebook na YouTube naho nyene turi kuri radio yacu ku kibanza wezi3 radio yacu voa.com. Mu kanya turabashikira amakuru yo mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini, amakuru tuyatanguriye mu gihugu cy'u Rwanda, aho ubushikiranganji bujejwe ubucuruzi n'inganda buhumuriza abanyagihugu ko mu rwego rw'ubucuruzi cane cane ku bicuruzwa vy'ibanze rutabangamiwe cane mu iki gihe isi yose ibangamiwe n'ikiza coronavirus. Nyamara ngo biribonekeza ko ibidandazwa u Rwanda rwahora rushora hanze y'igihugu byagabanutse kubera ico kiza. Ni inkuru ya Eric Bagirubusa, umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda. Atangaza uko ibintu byifashe mu rwego rw'inganda n'ubucuruzi muri ibi bihe isi yose ihanganye n'icyorezo cya virusi ya corona, Minisitiri w'Inganda n'Ubucuruzi mu Rwanda Madame Soraya Hakuziyaremye yavuze ko nta mpinduka zidasanzwe zigaragara muri uru rwego cyane ku bicuruzwa by'ibanze. Aravuga ko hari n'ibicuruzwa byavaga hanze mbere y'iki cyorezo byakomeje kwinjira imbere mu gihugu. Uyu munsi
ntacyo tubona cyahindutse cyane cyane ku byo twita ibicuruzwa by'ibanze byaba ibiribwa, ibinyobwa ndetse n'imiti, cyane ko hari naho twari twabonye ko hari abantu babyururiyeho kubera iki cyorezo, akumva ko agomba guhita yongeza ibiciro avuga ati ibintu byabuze ku isoko biracyahari. ari nayo mpamvu twashyizeho amabwiriza y'ibiciro bitagomba kurengwa kuri ibyo bicuruzwa by'ibanze byaba ibiribwa n'ibikoreshwa mu isuku. Ikindi ni uko kuba ibicuruzwa bikomeza kuza gituma abantu bashira impungenge bati ibintu byashize, kuko mu nama yahuje baminisitiri b'ubuzima ndetse n'abashinzwe ibya Afurika y'Uburasirazuba ni ukwita cyane kugira ngo dukomeze gutuma ibicuruzwa nta mbogamizi zigira kugira ngo byambukiranye imipaka. Minisitiri w'inganda n'ubucuruzi mu Rwanda akavuga ko kubera iyo mpamvu ibiciro byahamye uko biri muri ibi bihe u Rwanda n'isi muri rusange bihanganye n'icyorezo cya COVID-19. Mbere na mbere tugomba gushyira ubuzima bwacu imbere, ni ukuvuga ko n'izi ngamba zafashwe hari abatarazifashe neza, cyane nk'abacuruzi bavuga ati twebwe tudacuruza ibiribwa muratubuza gukora, ariko ni ukureba ko ingamba zigamije mbere na mbere kubungabunga ubuzima bw'Abanyarwanda. Niyo mpamvu n'abacuruzi tubabwira gukurikiza aya mabwiriza, ntibongere ibiciro kuko ni ibihe bidasanzwe bikomereye abantu benshi. Ntabwo umuguzi yaba arimo kurwana urugamba rwo kwirinda coronavirus noneho umuntu amushyiriyeho n'urundi rugamba rujyanye n'uko adashobora guhaha ibyo yashoboraga guhaha kandi mubifite, n'ibiciro ntaho byigeze byiyongera. Icyakora mu bihe bitandukanye hakunze kumvikana izamuka rya hato na hato ry'ibiciro ku masoko yo mu Rwanda, ndetse na bimwe mu bicuruzwa bikabiyanga kugeza ubwo ubutegetsi bufatira ingamba bamwe mu bacuruzi bazamuraga ibiciro. Ibiciro hamwe byiyongereye ku isoko bitewe nuko bamwe bavuga ngo indwara zirahari, nk'ibyo kurya babizamuye cyane rwose. Usanga umufuka w'umuceri washyizeho nk'ibihumbi 3. Guhaha abantu ni benshi, barashaka ibintu bwose, nta n'umwe utarimo urahaha muri uyu munsi. Bamere nk'ababika bakora amasitoke atazashira yenda. Ingaruka zabaye zo ntabwo zabura kuko ingaruka kubahaha ibiciro byiyongerero birumvika. Nta kundi nyine ndabyakira uko. Ngo biragenda bite? Ni ukuvuga ngo amafaranga turayasubizayo. Nicyo bivuze? Nyine kuvuga ngo ibiryo byabuze. Kuvuga ngo abari baje guhaha amafaranga turayasubizayo. Muri ibi bihe imipaka yose y'u Rwanda ifunzwe, ubutegetsi bw'u Rwanda bukavuga ko ibicuruzwa byoherezwaga hanze mbere y'icyorezo COVID-19 byagabanutse. Ni mu gihe ubusanzwe u Rwanda rwatumizaga hanze ibicuruzwa byinshi kuruta ibyo rwoherezayo, kuko imibare iheruka igaragaza ko rusohora amadolari 3 rukinjiza idolari 1. Muri iki gihe ibintu byaragabanutse, ariko hari ibicyoherezwa. Ikindi ni uko nubwo tuvuga yuko hari ibyo twohereza n'ubundi byari bike ku byo tuvanayo, hari n'ibyo tuvanayo byagabanutse nabyo, ku buryo ku byerekeranye n'ifaranga cyangwa idolari mwanabonye ko na banki nkuru yahumurije abantu ko nta kibazo kigaragara. Ariko icya mbere na mbere ni ukumva ko ubucuruzi ntabwo buri bugende muri bihe bisanzwe nk'uko bwagendaga, ariko ingamba leta yashyizeho ni ukugira ngo nibura iby'ibanze bibe bihari kandi n'abantu babibonere ku giciro cya nyacyo. Muri iyi minsi hakomeje kumvikana inzego z'umutekano n'inzego z'ibanze ziri gushyira mu bikorwa iyubahirizwa ry'ingamba nshya za guverinoma binyuranije n'uko zateganijwe mu rwego rwo gukumira icyorezo COVID-19, aho bari gufungira abacuruza ibiribwa bakanabuza abahinzi kujya mu mirima. Minisitiri w'inganda n'ubucuruzi yasabye izo nzego kumva neza ayo mabwiriza zikayashyira mu bikorwa uko yateganijwe. Muri uwo mugambi Madame Soraya Hakuziyaremye yahumurije abacuruza ibiribwa n'abahinzi. Biremewe ko ufite butike irimo n'ibindi bicuruzwa bitari ibiribwa yafungura kugira ngo agurishe ibyo biribwa abantu bakeneye, cyane muri ibi byumweru 2, ariko nanone kumva ko umuntu yahita ahindura butike yari afite akavanamo ibitari ibiribwa nabyo ntabwo byakunda. Ariko twagira ngo tubahumurize, bakomeza bagafungura ayo maduka, ndetse no bari mu buhinzi n'ubworozi ntabwo bibujijwe umuntu kujya mu murima we, ahubwo turabashishikariza gukomeza iyo mirimo kuko n'ubwo ibyo biribwa n'ubundi niho bituruka. Kugeza ubu hari zimwe mu nganda zabaye zifunze imiryango mu gihe cy'ibyumweru 2 mu rwego rwo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo COVID-19. Iziri gukora ni inganda zikora ibiribwa, inganda zikora ibinyobwa, izikora ibikoresho by'isuku n'izikora ibyifashishwa mu buhinzi n'ubworozi nk'inyongeramusaruro n'ibindi. Biboneka ko byanze bikunze ubukungu bw'ibihugu byagezwemo n'icyorezo cya virusi ya korona bushobora kuzasubira inyuma nk'uko babasesenguzi mu by'ubukungu babigaragaza. U Rwanda n'ibindi bihugu bitari bike ingendo zose zo mu ndege zarahagaritswe, hemerewe gusa indege z'ibikorwa by'ubutabazi n'izikorera imizigo. Dutegura inkuru mu Rwanda hari hamaze gutangazwa abantu 50 banduye icyorezo cya virusi ya korona. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali. Mu Burundi abayoboke ba Zebiyange Ndakumana bashika 1600 begeranirijwe muri site ya Makombe mu ntara ya Rumonge kuva ku wa 19 ku kwezi batangwe kwanka kurya kuva kuri uyu wa 4 mw'ijoro, basaba gusubizwa mu miryango yabo.
abajejwe intwaro bamenyesha ko bazojanwa iyo baturuka babanje guhabwa inyigisho zo gukunda igihugu. Umuryango witaho uburenganzira bwa kiremwamuntu Human Rights Watch wo usigura ko ufise ubwoba ko bashobora guhanwa ufatiye ku matohoza w'abakoze ko. Ni inkuru ya Eloge Urikaneza, umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika. Amakuru y'Ijwi ry'Amerika ryahawe na bamwe mu bari muri site ya Makombe komine n'intara ya Rumonge mu manuko bw'uburengero bw'u Burundi nuko abayoboke baze byangenda ku mana bahegeranirijwe banse gufungura kuva kuri uyu wa kane bagasaba guhabwa ifungurwa ibisi akaba aribo bavyitekera. Abayoboke baba 1600 kandi mu kwanka gufungura nkuko amasoko yacu abisigura n'ukwerekana akababaro bafise no gusaba ko bojanwa mu miryango yabo. Mu ijoro ryo kuri uyu wa kane mu masaha yitereye buramatari w'intara ya Rumonge Juvenal Bigirimana yaragiye kubumviriza maze bamubwira bose ko bakeneye gukurwa muri iyo site ya Makombe. Yabwiye ko bazobanza guhabwa inyigisho zo gukunda igihugu nkuko bitekanijwe maze basubizwa iwabo. Mu biriko birakorwa byose ishirahamwe Human Rights Watch rimaze imyaka irenga 7 rikurikirana ibikorwa by'umugwi bamwe bafata nk'idini ry'icaduka secte mu Gifaransa rirafise amakenga. Nous considérons qu'il sera difficile pour leur sécurité d'être assurée. Tubona ko bizogorana ku mutekano wabo ucungerwa. Human Rights Watch yakoze amatohoza ku mabi yakorewe uwo mugwi w'idini en mars 2013 à Moussine, dans la province de Kayanza, où la police a tiré à balles réelles sur le groupe de fidèles, tuant au moins 9 personnes. Dans le contexte actuel au Burundi, c'est là l'ennemi en danger. Donc, par exemple, une adepte burundaise a dit à Goma en décembre 2019 qu'elle avait quitté son pays 4 mois plus tôt, fuyant des persécutions. Elles disent que les arrestations continuent et que les adeptes étaient empêchés de se réunir pour prier. Nous croyons que ces abus reprennent alors que les élections approchent. Nicolas Maj atwara igisata ca Afrika yo hagati muri Human Rights Watch yabwijwe rya Amerika. Maj anasigura ko biteye impungenge kubona abayoboke baze byangenda ku mana babanje kwegeranizwa hamwe mu ntumbero yo kwigishwa gukunda igihugu gusa. Nous sommes préoccupés par la propos de Nestor Bimenimana, le directeur général de rapatriement, relaté dans les médias qui aurait dit que les adeptes vont suivre une formation patriotique encore entière. Placer des gens encore begeranijwe hamwe kwegeraniriza hamwe abantu kuvuza amagara y'abantu ivyari bikwiye kwitiranywa no kubafunga canke inyigisho izo arizo zose na cane cane iyo bihushanye n'imyumvire y'abantu vyega. Niko umunyamerika akorera cane ku bibazo vy'u Burundi, u Rwanda na Kongo abandanya avuga. Amakuru y'Ijwi ry'Amerika ryahawe na bamwe mu bajejwe umutekano batashimye kwigaragaza kubera batemerewe kuvugana n'itangazamakuru no kumva z'umutekano wabo nuko muri abayoboke baherutse gutahuka hoba hinyegejemwo abantu bakorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Hoba hari na bamwe mu bafatiwe muri Kongo bigeze gukorana nabo canke abishikanye ku butegetsi mu myaka iheze boba barajanywe ku mupaka, umunsi binjira baramenyamwo bamwe. Ibimaje tumubajije ko biri mu vyatohoje yatwishuye ati: Nous n'avons aucune information à ce sujet. En RDC, de nombreuses rumeurs et accusations contre ce groupe qui compte beaucoup de femmes et des enfants se sont avérées non fondées. En 2013, Human Rights Watch avait documenté que des centaines des adeptes emprisonnés, dont certains âgés de moins de 18 ans, avaient été arrêtés arbitrairement. La plupart ont été accusés de rébellion pour n'avoir pas respecté les décisions du gouvernement d'interdire les prières à Bussine. Si toutefois le gouvernement devrait également veiller à toute opération soit surveillée, répondre à tout abus et se coordonner avec les autorités judiciaires compétentes. Umuyobozi mukuru ajejwe abahunguka asaba inzego z'umutekano n'intwaro kubarabira hafi. Yabivuze abakira ku mupaka w'u Burundi na Kongo ku wa 18 ku kwezi. Nestor Bimenyimana: inzego z'umutekano ziri ngaho kugira zikurikirane, abajejwe intwaro bari ngaho kugira bakurikirane. Vy'ukuri abantu bose babwirizwa gushira inguvu hamwe kugira bakurikirane neza aba bantu ntihagire ikintu bonona kujanye no gutegura amatora. Kuva mu mwaka wa 2014 byangenda ku mana ronderwa n'ubutungane bw'u Burundi yagirizwa kugumura abanyagihugu. Mu 2015 hadutse injyane za politike mu Burundi, abayoboke baze biyazwi nk'umuvugishwa w'Ibusinde bahungiye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko bariko bahigwa buhongo. Inyuma y'imyaka 2 abagera kuri 37 muri bo biciwe ahitwa Kamanyora muri teritware ya Warungu mu ntara ya Kivu y'umanuko mu mishamirano yabahuje n'abasirikare ba Kongo. Bamwe muri bo baciye bahungira mu Rwanda imbere y'uko ico gihugu kibashikiriza u Burundi. Imiryango itari mike ivuga ko abari mu Burundi bakomeza gusubira muri Kongo mu kinyegero, hakaba n'abaja mu Buganda banyuze muri Kivu y'Amajaruguru bakerekeza mu bwoko bw'abafumbira bavuga ururimi rwegeranye
n'ikirundi n'ikinyarwanda. Abaherutse gutahukanwa bari bakuwe Igoma ku mugwa mukuru w'iyo ntara bi mu buhungiro kuwa 16 ku kwezi. Bo bavuga ko basubiye mu Burundi umutekano wabo bangamirwa. Haheze imyaka irenga kuri 5 atawuzi aho umukuru w'umugwize byangenda ku mana barizwa. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Ikiza corona virus kiramaze gukwira mu bihugu byinshi hirya no hino ku isi. Ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu OMS byita ku magara y'abantu bivuga ko abamaze kwandura uyu mugira barenga 200,000 mu gihe abo umaze guhitana barenga 10,000 ku isi hose. Naho abahinga bagerageje gusobanura inkomoko n'ukuntu iyo ngwara iteye, hari abandi bantu bafashe umugambi wo gukwiragiza ibihuha mu rwego rwo kubakangurira kwitaho ubuzima bwanyu. Iradiyo Ijwi ry'Amerika yahagurukiye kubeshuza ibihuha ku vyerekeye imiti ico kiza maze ibategurira insiguro itomoye. Nivyo mumenyesha amakuru wacu Claude Ganza Munyamagana abashikiriza. Indirimbo zifatwa nk'ururimi rwumvwa na bose. Ni nayo mpamvu mu gutanga ubutumwa bwafasha abantu gukiza amagara yabo no kubakangurira kugira uko bitwara mu bihe nk'ibi by'icyorezo cya virusi ya korona, bamwe mu bahanzi n'abaririmbyi b'abanyafurika basanze ari ingenzi gukora mu nganzo bakanyuza ubutumwa bw'imbuzi mu njyana ziryoheye amatwi. Zimwe mu ndirimbo zirimo gusohoka hirya no hino kuri uyu mugabane wa Afurika zikubiyemo ubutumwa bushishikariza abantu kwirinda kwegerana, izivuga bimwe mu bimenyetso bya virusi ya korona no kubakangurira gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kandi kenshi gashoboka. Ibi bigamije guha abaturage amakuru y'ukuri ku buryo bwo kwirinda no gukumira ikwirakwira ry'iki cyorezo. Umuririmbyi akaba n'impirimbanyi muri politiki ya Uganda Bobi Wine yaririmbye agira ati: inkuru mbi iriho ni uko buri wese ashobora kwandura iyi virusi, ariko hari inkuru nziza y'uko buri wese yanaba igisubizo. Muri iyi ndirimbo y'impuruza kuri virusi ya korona, Bobi Wine yafatanyije n'umuririmbyi Nabian Lee mu gutanga inyigisho mu buryo bwakorohera buri wese kubwumva. Dukangurira abantu bose kugira isuku, birinda kwegerana, kandi abiketseho uburwayi bishyire mu kato cyangwa birinde kugera aho abandi bari. Virusi ya korona irashaka kurimbura inyokomuntu. Buri wese abe maso kuko ari icyorezo cy'isi yose tudakwiye gukerensa. Tubyiteho kuko ari ukurokora ubuzima. Undi mu byamamare utarengeje ingohe iki cyorezo ni perezida wa Liberia George Weah, kuko asobanukiwe neza ingaruka icyorezo nk'iki gisiga. Igihugu ayoboye cyakubiswe n'icyorezo cya Ebola mu 2014 kugeza mu 2015 gihitana ubuzima bw'abantu 5,000. Byatumye nawe kuri iyi nshuro akora mu nganzo aburira abaturage be ko iki cyorezo cya virusi ya korona cyahita nabo bakunda. Gishobora gutwara nyoko, cyahitana so, musaza wawe cyangwa mushiki wawe. Twese hamwe duhagurukire kurwanya iki cyorezo njyana muntu. Afurika y'Epfo nicyo gihugu kibasiwe cyane na virusi ya korona ku mugabane wa Afurika. Hamaze kubarurwa abasaga 700 bamaze kwandura COVID-19. Korali y'urubyiruko yitwa Ndlovu yo mu cyaro cya Mautse mu ntara ya Limpopo bazibuye imihogo baririmba bashaka kubwira abantu bose ko virusi ya korona atari umugani cyangwa impuha, ahubwo ko bugarijwe mu buryo bwihariye. Tubarizwa mu cyaro mu ntara ya Limpopo, agace kiganjemo abantu banduye agakoko ka virusi ya sida n'igituntu. Uku niko umuyobozi w'iyi korali yabwiye ibiro ntaramakuru by'abafaransa AFP. Yakomeje agira ati: COVID-19 ishobora gushegesha abaturage bacu, niyo mpamvu twafashe icyemezo cyo gusohora indirimbo mu buryo bwa video twamagana ibihuha kuri iyi virusi, tunereka abaturage uburyo bw'ibanze bwo kwirinda. Iyi korali iratanga ubutumwa yakubiye mu magambo agira ati: mwoye gukuka imitima, mukurikize izi nama zo kwirinda. Mu Rwanda naho bamwe mu bahanzi batangiye gushyira hanze indirimbo zikubiyemo ubutumwa kuri virusi ya korona.
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika isamanira i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda. Unaho nk'uko mubimenyereye iminsi yose ku gatanu nk'aya mango ni umwanya w'amakuru yerekeye inkino na sport bitekanijwe mu mpera z'indwi mu Rwanda. Jean Claude Munyandinda. Mw'ishyirahamwe ry'umukino wo koga mu Rwanda haravugwa bombori. Amakuru dukesha ikinyamakuru impamba.com avuga ko ubuyobozi bushya bw'iri shyirahamwe bwatowe ku itariki 26 y'ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2020 bwakomeje kunanizwa kugeza n'aho bwangiwe gukora ihererekanyabubasha na komite bwasimbuye. Impamba.com yandika ko umuyobozi mushya wa federasiyo y'umukino wo koga Pamela Girimbabazi yandikiye perezida wa komite olympique y'u Rwanda asaba ko hagira igikorwa ngo habeho ihererekanyabubasha n'ubuyobozi bucyuye igihe buhagarariwe na Philibert Rutagengwa, ariko ngo nta mwanzuro wigeze ufatwa. Intandaro y'iyi kururukururu ngo nuko hari bamwe mu basanzwe mu buyobozi bw'ishyirahamwe ry'umukino wo koga Rwanda Swimming Federation batishimiye itorwa rya Pamela Girimbabazi bagahitamo kumugira ishyamba. Komite nshyashya yatowe ariko ikaba itaremererwa gutangira inshingano, igizwe na presidente ariwe Pamela Girimbabazi, vice president wa mbere Jean Sauveur Uwitonze, Innocent uzaba akiriho akaba ari vice president wa kabiri, umunyamabanga ni James Bazatsinda, naho umubitsi akaba Chantal Mushimiyimana. Tunyarukiye mu mupira w'amaguru, umukinnyi w'imbere mu ikipe ya APR FC Dani Usengimana aherutse gutangaza ko kuva mu bwana bwe ikipe ya Rayon Sport ariyo yamuhoraga ku mutima. Mu kiganiro yagiranye na EM Sports TV, mu magambo ye yivugiye ko yakuze akunda Rayon Sport ndetse n'umubyeyi we abigiramo uruhare. Jewe ntago nkunda guca ibintu ku ruhande, wenda ushobora kubyumva akabyumva ukundi. Jewe mu rugo kubera umusaza yakundagariwe cyane, nanjye rero ubwo niyo kipe numvaga ndi kugenderamo bitewe nuko nabonaga ajya kuyireba, kuko hari n'igihe yigeze kunzana kuyireba. Jewe nakuze pe numva ni nkinye umupira nakina muri Rayon. Kuba nayikinamo ntago ari ikibazo, nayikinamo pe nayikinamo, gusa muri aka kanya hari aho mbarizwa, wenda hari igihe kizagera nabyo nkabitekerezaho, ariko kuyikinamo ntabwo nayanga, nayikinamo pe. Kubera agapingane gahora hagati y'amakipe y'amakeba APR FC na Rayon Sport, aya magambo ya rutahizamu wa APR FC Dani Usengimana yakomeje gusakara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, bituma uyu mukinnyi yihutira ku rubuga rwe rwa Instagram avuga ko itangazamakuru ryamwibasiye. Bamwe mu bakurikiranira hafi ibya siporo mu Rwanda basanga atari ngombwa ko abakinnyi, abasifuzi cyangwa se abanyamakuru b'imikino birirwa biteranyiriza ubusa bavuga amakipe bakunda, kuko icyambere cy'ibanze ari ugukora akazi kabo, ibisigaye bakabiharira abafana. Tukiri mu mupira w'amaguru kandi muri iki cyumweru akanama gashinzwe abasifuzi mu ishyirahamwe Ferwafa kongeye gukubita akanyafu undi musifuzi. Uwo ni Patrick Ngaboyisonga wahanishijwe kuzamara ibyumweru 4 adasifura igihe shampiyona izaba yongeye gusubukurwa. Ngaboyisonga yahanwe kubera amakosa yakoze ku munsi wa 24 wa shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda ku mukino wahuje Rayon Sport na Gicumbi FC ku stade Kigali Nyamirambo, ukarangira amakipe anganyije igitego 1-1. Icyo gihe uyu musifuzi yemeje igitego cya Rayon Sport kandi cyarabonetse umukinnyi Ernest Sugira amaze gutera inkubara umunyezamu wa Gicumbi FC wari wamaze gufata umupira, bituma awurekura. Ari Niyonzima wa Rayon Sport yinjiza igitego. Yari Claude Munyandinda i Kigali. Muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika. Unaho ni bamwanya kubashikiriza bimwe mu bintu bikomakomeye byabaye ku itariki uyu munsi, ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa gatatu mu 1777 harabaye impanuka y'indege ku kirwa ca Tenerife ihitana abantu 583. Venus Nshimiyimana arabitwibutsa. Impanuka y'indege yabereye ku kibuga cy'indege cya Los Rodeos ku kirwa cya Tenerife cy'igihugu cya Espagne, niyo kugeza amagingo aya yaguyemo abantu benshi. Indege ebyiri zo mu bwoko bwa Boeing 747 zitwara abagenzi za kompanyi KLM na Panam zagunganiye ku kibuga. Muti byagenze gute? Kubera igikorwa cy'iterabwoba cyari cyabiriye ku kibuga cy'ikirwa cya Gran Canaria, byabaye ngombwa ko indege zose zoherezwa ku kibuga cya Los Rodeos. Ikibuga rero cyahise cyuzura indege ku buryo umuhanda umwe ukoreshwa n'indege zitegura kuguruka cyangwa se zizana abagenzi wahise wuzura. Byabaye rero ngombwa ko indege zitegura guhaguruka zibikorera ku muhanda ubundi uharirwa izigwa. Kuri uwo munsi hari ikibunda ku buryo abapilote ndetse n'abayobora indege batabonaga neza.
neza. Igihe rero indege ya KLM 805 yari itangiye guhaguruka yagonze iya Panam 1736 yari imaze kugwa, ndetse n'abitwaye bari batangiye kwitegura kururuka. Abari mu ndege ya KLM bose bahise batabaruka, ndetse n'abari mu ndege ya Panam barapfa, harokoka gusa 61. Nshuti mwese bakurikiranye ibiganiro byacu byo kuri iyi saha, turabashimiye kandi na Fatuma Karara yegeranije ibiganiro byose twabashikirije. Aya makuru mwashikirijwe na Frederic Nkundikije. Turabifuje mwese umugoroba mwiza, mubandanye mwirinda ikiza coronavirus.